makoti wasanze bose bakoranye hamwe, havyuka intureka iva mu ijuru imeze nk'umuyaga w'igihuhusi wuzura inzu barimo. Babona haserutse imbeya zimeze nk'iz'umuriro ziricagagura zija guhagarara kuri umwe umwe mu bana abo. Bose rero buzura umutima batangura kuvuga mu zindi ndimi uko umutima mweranda abahaye kuzivuga. I Yerusalemu naho hagasangwa haba abayuda bubaha Imana bavuye mu ntara zose ziri munsi y'ijuru. Aho bumviye intureka abantu bose barashobaduka, baca baratamarirwa kuko umwe wese yumva bavuga ururimi rwiwe. Bagwa mu gahundwe baratangara, baraheza bavuga bati abantu bavuga si abanyagalile? None bigenda gute ngo umwe wese muri twebwe yumve bavuga ururimi rwiwe rw'amavukiro? Urabo mu Pariti, urabo mu Bumedi, urabo muri Elamu, urabaturuka muri Mesopotamiya no mu Buyuda ni Kapadosiya ni Ponto no muri Aziya, urabanyafirigiya n'abanyapamfiliya batsidaro hano, urabayuda n'abinjiye idini ryabo, urabakereti n'abarabu, twese twumva bahaya mu ndimi zacu ibitangaza by'Imana. Bose bari batamariwe bazazaniwe babwirana bati mbega ivyo vyoba ni iki? Abantu nabo baguma bitwengera bati, abandi nabo baguma bitwengera bati baraborewe umuvinyu mushasha. Ijambo ry'Imana. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Kristo ni muzima. Tumire Kristo. Turageze ku munsi ubwirindwi turi muri ya nzu yo hejuru, aho turinjiranye igishika umuzo w'umutima mweranda, na cyane cyane nk'uko tuvyumvise muri ino jambo twakuye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca kabiri kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 13. Turumvise ko nk'uko natwe dukoraniye hano n'abo bandi bari bakoraniye hamwe nk'umuryango wubaha Imana, bityo bavuga ko bashika 120 harimo umugabane w'abatumwa Yesu yari yatoye ububasha bwa mutima mweranda. Kuko turiko turumva ikoraniro ry'Imana uno munsi, turazirikana ibijanye n'iryo koraniro nyene ariryo Ekleziya. Turumva ingene mutima mweranda akora muri Ekleziya muvyeyi wacu. Imbere yuko tuduga kw'ijambo, numva vyoba vyiza dutanguye kuzirikanira hamwe akaranga k'uwo muryango w'Imana ariwo Ekleziya. Iyi Ekleziya turimo irangwa n'iki? Nk'uko tujye kuvyumva, ikintu ca mbere kiyiranga nuko yavutse
kubasha bwa mutima mweranda mu gihe cya Pentekote. Sinobigaruka ko twumvise naturabimenyereye ingene vyagenze. Mu kigabane cya mbere cyo mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa karongo ka kane ca gatanu baratubwira bati ahengereye bariko barasangira nawe abategeka kuguma i Yerusalemu ngo barorereho wa muhango data nari nababwiye nti Yohani yabatirisha amazi, mu minsi iza kuza mwebwe muzobatizwa muri mutima mweranda. Iyo batisimu twayumvise, twumvise n'akanyamuneza baciye bagira, naho hari abandi bariko baritwengera bati abo bantu baborejwe n'umuvinyu wo mu gitondo. Ngaho rero akaranga ka mbere k'iyo ekleziya tuza kudondora uno munsi ingene ibanye na mutima mweranda, ico nico ca mbere umuntu yobanza arashikiriza. Ifise kandi akaranga ka ya ekleziya ya mbere ikomoka kuri Kristo umwana w'Imana, nk'uko dushobora kubizirikana mu Njiri nyeranda ya Yesu Kristo nk'uko yanditswe na Matayo ikigabane cya 16 ku karongo ka 18. Yesu ati, nanje rero ndakubwiye uri Petero, kandi uru rutare niho nzokubaka ekleziya yanje, n'ingabo z'ikuzimu ntizoshobora kuyisenyura. Tubwiye Kristo. Twumvise Yesu avuze ngo agiye kubaka ekleziya zingana. Agiye kubaka ekleziya imwe, avuze ekleziya yanje. Iyo nayo ni umuryango duhurikiyemo wa ekleziya. Ikimenyesha rero kandi kizigama ubu bumwe bw'iyi ekleziya twumvise ikomoka kuri Yesu wenyine yayishinga akayishingira kuri Petero, ikiyungira ubumwe kandi ikaremesha ubwo bumwe, nuko ngomba bwa bw'icyo muryango ari uguhurira ku nyigisho no ku bumwe bw'abatumwa butuyobora kujya kwa Kristo mwungere mwiza. Ibyo mwashobora kutizirikanira mu kigabane cya kabiri cyo mu gitabo cy'abatumwa, ikigo by'abatumwa karongo ka 42, aho batwibutsa amajambo akomeye ingene abatumwa aribo babungabunga ubwo bumwe bw'iyo ekleziya Yesu yaragiye gushinga, kuko bose bama bahurira hamwe mu nyigisho z'abatumwa, hanyuma bagahurira hamwe mu kumanyura umukate ari Eucharistia twabonye hano uko twabivuga muri iki kiringo, hanyuma kandi bagahurira hamwe mu gisabisho. Uko niko iyo ekleziya yakumije ubumwe hamwe n'abatumwa. Akandi karanga twovuga nuko rero ishingiye kuri abatumwa mpejeje kuvuga. Tugiye kuraba nk'ikete umutumwa Pawulo yandikiye abakristo b'Efezi ku kigabane cya kabiri, tugiye karongo ka 20, havuga hati,
ugizwe n'abatumwa n'abahanuzi, Kristo Yesu akaba ibuye ry'imfuruka. Turiko turazirikana uwo muryango w'Imana, akaranga kawo turamaze kubona ibishika bitatu. Tubandanye turabona mu gushimangira ku karongo ka 18 aravuga ijambo riti Yesu kadushikana kwa Data muri mutima umwe. Dushika kwa Data, Yesu adushikana kwa Data muri mutima umwe. Turumva kandi ku karongo ka 19 ko ducuritse n'aberanda tugize umuryango w'Imana. Abo beranda twamaze kubumva. Yesu yashinze ububasha bwa mutima mweranda, afashwe na mutima mweranda. None rero ijambo ry'Imana biratubwiye ducuritse nabo ko duca twitwa umuryango w'Imana. Tugire Kristo. Ejo bamwe bavuga ko utikure n'ububasha bwa mutima mweranda ko turindura izina. None natwe turakanguye guhindura izina, turumvise ko turi umuryango w'iki? Turi umuryango w'Imana. Niki jambo rihejeje kubituyangira. Iyo Ekleziya kandi irangwa n'isangiramutima rikomoka ku ijambo ry'Imana, rirarika abantu guhinduka no kwemera kubatizwa ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya mutima mweranda, nk'uko tubisanga mu Njiri nyeranda nk'uko yanditswe na Matayo ikigabane ca 28 kurongo ka 19. Abemeye bakabatizwa nabo baca bagira umuryango mushasha, bakagira ubukomezi bwa mutima mweranda kugira ngo babere Kristo ivyabona, nk'uko tubisanga mu gitabo cya mbere muri igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa karongo k'8. None rero mutima mweranda muri muryango twende kuzirikana ko umuryango w'Imana arangura ubwo butumwa gute, akora gute muri Ekleziya dusanzwe duhurikiyemo. Twumvise ko uno munsi ko dushobora kuba ko turi mu muryango w'Imana, kuko twumvise n'uwashinze uwo muryango. Twohera rero ku cambere, uwo mutima mweranda niwe yashoboye kuvugira mu bahanuzi badavuga mu kwemera. Niwe yatumye abahanuzi bandika ibi bashoboye kudushikiriza, byose bihumekewe na mutima mweranda. Ibi bikemezwa ubwa mbere n'uwo muryango w'Imana Ekleziya, cyane cyane mu cegeranyo Ekleziya yagize inyuma y'inama nkuru ya kabiri y'Vatikani, aho bemeza akarongo kayo ka 11 ko ijambo ryose riri ngaha ryose ryahumekewe n'Imana. Ku nimero ya 12 naho bagaca bemeza yuko iri jambo ry'Imana ryahumekewe na mutima mweranda, ko mu kurisigura utorisigura
mu vyiyumviro vyawe gusa, ariko womenya ikintu cyose ugishira mu gihe cacu, ukamenya kuritegera, bidakunze kuritegera ugasiguza, mugabo ntupfe kumva ibintu ngene vyagenze, uca ubikwega ubizane uko nyene ubisigure uko wishakiye, kuko n'ijambo ry'Imana ntushobora kuvugisha Imana ico itavuze. Twese dushikana kwa Data, yega dushikana kwa Data na mutima umwe, nuvuga ijambo rirafise ingene risigurwa. Aho rero ni muri ico cegeranyo bise Dei Verbum, nico bita kandi nuvuga n'ibwirwa shingiro ya Eklezia Katolika, Constitution dogmatique de l'Église catholique, nikibishikiriza. Hama tugarutse mu ijambo ry'Imana, tugasoma mu ikete rya kabiri ry'umutumwa Petero, kwigabane ca mbere n'akantu ka 21, namwe yashobora kutubwira yuko ata muntu yibwirije kwandika ibi vyanditse muri bitabo vy'Iranda, ni mutima mweranda yavugiye muri abahanuzi, nabo bagaheza bagafatikana bakandika mugaye ivyiyumviro. Auteur, umwanditsi n'umuntu watanze ivyiyumviro n'ingene bigirwa ni mutima mweranda. No mw'ikete rya kabiri umutumwa Pawulo yandikiye Timote, igice ca 3, fata akarongo ka 16 na 17, naho nyene baravuga ko ivyanditse vy'Iranda byose bikomoka ku Mana, bakatubwira ko bifise akamaro mu kwigisha, mu kujijura, mu kugorora, mu kurera mu butungane, kugira ngo umuntu wese w'Imana abushitse ashobore gukora igikorwa ciza cose. Kugira umuntu w'Imana abushitse, urumva ko uteza kuba urerewe mu butungane n'iryo jambo ry'Imana. None rero turumva uburyo bwa mbere umutima mweranda akorana Eklezia n'uyu muryango w'Imana, nuko ari we yoheje abashoboye kutwandikira iri jambo rishobora gutuma umuntu w'Imana wese abo umuntu abushitse, kugira ngo ashobore gukora gusa ibyiza bihuye n'ishaka ry'Imana. Ico ni ica mbere. Ica kabiri nuko mutima mweranda ari we ahumekera, nuvuga nti mu batonezwa mu kwemera, muco bita uruhererekane, mu gifaransa twovuga tradition. Mutima mweranda niwe yosha abo bigisha b'Eklezia kugira ngo bashobore kudutegereza ivyanditse muri ijambo, bashobore kudutegereza neza amabanga y'Imana. Muri bamwe bita le père de l'Église, sinzi ko tumenyereye kubumva ngaha, sinzi ko ndoshobora kumpa akarorero k'umupere de l'Église, umwigisha wa Eklezia, nta n'uwamuzi umwe. N'ubwa mbere ngira bamwe bavyumvise. Fata akarorero Augustino Mweranda, Yohani w'umusaraba, ababite intanzuro rumwe rumwe, Saint Thomas d'Aquin, hari abantu bakwize ibintu by'igitangaza muri Eklezia, bagatumbereza inyigisho igihe bashaka, nk'abandi basanga bariko baronona bavuga ibitari byo, mugabo Imana ikabaha ubushobozi bwa mutima mweranda, bagashobora gutegera, bagaheza bagatumbereza intumbero y'inyigisho ngene zimeze n'ingene abantu babitegera. Hama Eklezia yafashwe na mutima mweranda
igaheza ikemeza k'iyo nyigisho ariko yo gutunganywa muri Ekleziya Katolika bakavyemeza. Mugabo byafashwa kubitegera abo rero nibo bita les pères de l'Église. Nuko novuga ejo bari bavuga ibijanye n'aberanda cyane cyane Bikira Mariya, nk'uyu mweranda Yohani Umusaba aratwigisha cyane ko Imana atariyo tworaba mu bicu, ko Imana yigize umuntu ikabana natwe. Imaze kubana natwe rero mu kuyirondera nka kurya Bikira Mariya twabonye ukuntu yagize urukundo kuri mwene wabo Elizabeti, uko niko atwereka ko muri urwo rukundo tugiranira n'abavukanyi aba tubana abo tubona hafi mu nga tutikuje, niko kubana n'Imana. Murazi n'umwanditsi bareka bivuga ati woshobora gukunda Imana ukabona gute utabanje gukunda umuntu muri kumwe. Na Tereza w'umwana Yesu bamushyira mu kanwire Docteur de l'Église, kandi nawe nyene inyigisho yiwe Ekleziya yishyira muri imbere. Hama rero akaba uruhererekane rw'ukuntu abo bahishuwe na Mutima Mweranda, ibyo Mutima Mweranda yaberetse bikaguma tubihererekana gutyo. Ikintu twotegera kandi kumbure twobitegera neza turashobora kudufasha kinonoga kibangamiye ukwemera muri ino myaka. Turavye akarorero duhere kure mu gitabo c'Amamuko, turavye ku kigabane ca 17 rero karamuka kindwi dufate Iburahimu. Murazi amaze kwitwa Aburahamu risigura umuvyeyi wa benshi w'amakungu. Iburahimu yaragize isezerano n'Imana. Imana arimubwiriye ko agiye kuba umuvyeyi w'amakungu, abazomukomokako bose akabasaba ko azogumya iryo sezerano. Abuzukuru n'abuzukuruza bose muri uko kwemera ko bazoguma iryo sezerano. Imana ibiriko iratwereka yuko mu bijanye no kwemera uruhererekanwe, ukwemera turaguhererekana mu musanzu. Iyo twamaze gutegera aho Imana imaniye, nk'ubu twamaze kuzirikana akaranga k'iyi Ekleziya turimo, ko yashinzwe na Yesu Kristo nyene ubwiwe, hanyuma yarayishikirije abatumwa nabo ku ruhererekane bakaguma nabo baza baratirana. Ngira ngo bitubwira ko turuhererekana turabitegera guhererekana ukwemera. Rero nta n'ikintu cawumva mengo coshobora kuba kitugora muri ino myaka. Ubu ntitwibuka yuko uguhererekana ukwemera kwacu ari ngombwa. Ubu umuvyeyi aravuga ati umwana akuze azitorera, kandi abubu barazi kwitorera cyane. Umwana mubibona. Mugabo je ndumva we warinjiye mu isezerano nka Iburahimu yarinjiye mu isezerano n'Imana, mugo Imana yamubwiye ko iryo isezerano ridacika. Ibihe byose bizoguma rihererekanwa mu bana, mu buzukuruza, abantu bose uko kwemera n'iryo sezerano baganye n'Imana. Imana yamusabye kurigumamo. Mugabo ubu umuvyeyi ashobora kuba muri iri dini, umwana agatora idashatse, umupapa agatora idashatse, umumama agatora idashatse, umwe wese akaja mu isezerano bindi sinzi. Mugo twazirikanye yuko
yesu adushikana kwa data muri mutima umwe. Uwo mutima umwe nawe niwe atubwira yuko batwabishije mu ijambo ry'Imana ryohejwe na mutima mweranda yuko twese duhamagariwe kuguma mu isezerano kandi tukarigumizamwo n'abacu. Murata kubizirikana mu gitabo cy'Amamuko muri icyo kigabane cya 17 muhero karongo k'indwi, muraza kubona yuko dukwiye gusaba umutima mweranda muri igihe cya Pentecote kugira ngo dushobore natwe kuguma muri ubwo bumanyi n'Imana kandi tubuhurizemo n'abacu. Kubera umutima mweranda atari umwe, na cyane cyane umufate ukwemera, biragoye ingene ashobora kuza. Umwanditsi w'igitabo cy'imigani, imigani cya 25, niwe yariko arishongora avuga amajambo nkunda cyane ngo hari ibintu bitatu bintimbara: ntaheza, nkarenguka imbere y'Imana mberewe, nkaberwa imbere y'Imana nkongera nkaberwa imbere y'abantu. Ibyo bintu bitatu nabyo ni bibiri: ni umwumvikano w'abavukana, ni ubugenzi mu babaye, ni umugore n'umugabo bashyize hamwe. Ibyo bintu biramuhimbara cyane. Ubu niyo agiye gusenga atari ibyo bintu yabyubahiriza, ngo agende imbere y'Imana n'imbere y'abantu ahimbara. Mbega none iyo tutahererekanywe neza ukwemera, ibintu bitatu bihimbara uyu muntu umwanditsi w'imigani biradushikira natwe. Aka gahimbara agira iyo agiye imbere y'Imana ibyo bintu bitatu yabyubahirije, iyo biri muri we. Twera turamaze kumva ibyo bintu tutabikwije ko ari ikintu twumva dukenye, bibidushikira, biradushikira. Kugira rero tugume muri ubwo buhimbarwe, tugeze imbere y'Imana n'abantu, nuko tworondera uwo muvukano ukaguma, umubano hadi wacu tukanama rimwe, tukahora kuri uwo muryango w'Imana. Je murabona abarongoye iyi mibano mito mito y'Ukristo, ibibazo bagira kugira ngo tubegeranye abantu. Uyu muhana urimo umupantekote, uyu urimo umukatolika, uyu urimo umwadivantiste, uyu urimo umutemete Jehova, ubundi nta namwe yegamiye, ubundi ari ngaha. Birabishe wa mugabo genzi mu muvukano usanga biryoha cyane. Murabaza ko nabwo bitaryoha rwose. Mugo twose umutima mweranda agashobora kutugira uwo muvukano, tukaguma mu muryango w'Imana. Ndetse n'ubundi muryango tworondera urengeye umuryango w'Imana. Ndetse niko ndabyumva ko niyo kutagize gukoresha mu ijambo ry'Imana bihara bikasi. Reka dusenge guhererekana twabitegereye tudere ku cya gatatu mu bundi buryo umutima mweranda akorera muri Eklesiya. Ni mu bukuru bw'abarongoye, mu bukuru bwo kwigisha ku Eklesiya. Iki cyo cyaturatumye icyo bita romagistere, twese turagitegera. Magistere turagitegera twese, turaza kubitegera kubwa mutima mweranda. Murabona mu kindana cya 16 niho hatanguye ababiri bajya twita abaprotestanti, batangurijwe n'umuntu yitwa Luteri. Muramumwumva? We icyo avuga ati mu kilatini, niko babivuga namwe kuko nta nyuma y'akamata kilatini cyane. We yavuga ati sola scriptura, ni ukuvuga
Sola kuvuga seul, l'écriture compte. Sibyo? Siko turategeye none muri Eklezia Katolika nuko tuvyemera, nta bundi bukuru bwo twemera, nta bundi burimo, nta karorero. Nibagaragaje ko bukuru twemera Papa abepiskopi bagize ikintu bita lo magistero, sibyo? Abo rero twe turemera ko badufasha nk'uko muri ya deverbo twagire kumva ko ari ingingo zafashwe muri Vatikano ya kabiri mu nimero ya 11 muri nimero ya 12 itwigisha yuko amajambo iri jambo ryahumekewe na mutima mweranda, ko haba mu isezerano rya mbere haba n'isezerano rya kabiri byose byahumekwa na mutima mweranda, kandi kataza mu ndome zayo byose nta n'akamwe n'akamwe bakuraho. Ivyo naho utarabitegera uravyemera muri Eklezia Katolika, kuko nabo babarongowe n'ububasha bwa mutima mweranda, kandi ntibikunda kuguma mu bumwe mu muryango w'Imana igihe atabukuru buhari. Ubundi ho Yesu yarogenda ashinze Eklezia yiwe kuri Petero, yari kure kumwe wese kora byanditse umwe wese atironderera ubukuru, niko byari bigenda. Mugabo Yesu yashimye ko ashinga ubukuru kugira ngo tugume muri bwa bumwe mutima mweranda adusange dukoraniye hamwe, nk'uko twabyumvise n'ubwira ngo iyi Eklezia muryango turiko turavuga umuryango w'Imana twumvise kugira mutima mweranda umwose ntiyari hirya ubundi hariya, bose bari hamwe, mugabo harimo gakuru kabiri. Abo rero baradufasha igihe kumbure ukwemera bakabiduha intumbero ati ibi ni byo by'ukwemerwa, kuko murabona muri abo bene wacu umwe wese uko arisomye arashobora kubisigura uko ashatse kandi akashinga umuryango wiwe. Mwabibona none kuko nta cyane afashe ingingo arashinga umuryango wiwe, nubwo twumvise umuryango ko tuti umuryango w'Imana nk'uko Yesu yari yashinze awushingiye. Ubwo bubasha rero bwabo naho butangurira kudufasha bwo bukuru bwabo no magisteri. Ahandi budufasha n'igihe abakristo bemera baba batanguye kuja kumure bikabacanga mu byo kwemera, inyifato zimwe zikatugora na twebwe hari n'igihe tukayobera ibyo ibushinge ko bikomeye kurusha, sibyo? Muga mu nyuma ubukuru bw'Eklezia bumaze kwitohoza bose na mutima mweranda bashobora gufata ibi bintu, sibyo? Muhindura ingendo tugume hamwe, ibi birashobora gusambura umuryango, tugahaguruka turi kumwe. Hariho izindi nyifato ushobora gusanga zitabereye, ugasanga bamwe bavuga bati gukorora inda ni byiza, cyane ati turashobora gukoresha uburyo ubwo ari bwo bwose kugira ngo dushobore kubyara ku rugero. Mugabo ubwo bukuru bw'Eklezia bumaze gushishoza bukabaza umutima mwenda bukababwira ibiza gufatiye mu ijambo ry'Imana, bakabona bifatiye byose, barashobora kuvuga ati iyi nyifato siyo, ubuze kari mu muryango w'Imana, ibyo bintu bijyanye n'ivy'Imana nimubireke.
gutyo rero na mutima mweranda akoresha ubwo bukuru bw'Ekleziya kugira ngo budufashe kuma turi mu ntumbero y'ukwemera nyakuri tudataye intumbero y'ico ijambo ry'Imana biturungikamo. Naje bavuga ati nabonekewe nagize gute Ekleziya ivuga iti mwana nindi byo kubonekerwa Ekleziya n'ivyanga mugabo ivuga iti manzo nindire bitohozwe ni twabona mutima mwenda kuhaye umuco bagafasha n'ibintu by'Imana bakasozanura neza n'abana babigisha Ekleziya bagafasha hama bakatotera birashobora n'imyaka ijana imyaka 100 atangiye irafatwa umunsi mutima mweranda yatanze umuco Ekleziya ikaca itanga ingingo tuko turategera icyo nicyo cyitwa ubukuru bwa Ekleziya cyangwa mu Gifaransa lo magistère. Hari wacu ihagarariye iserukirwa na patiri mukuru ku izina ry'umwepiskopi. Hanyuma imbiki twagitegereye turashobora gusimbiza kukigira kane aho mutima mweranda nawe nyene atwereka ngene akorana n'umuryango w'Imana Mana Data Mwana mutima mweranda muri Ekleziya ni muri liturujia y'amasakramentu. Icyo birategereka tugute liturujia y'amasakramentu kumbure mnashobora yibaza none hari liturujia angahe nicyo umuntu yibaza sibyo liturujia mu isanzwe ni imwe mugabo novuga liturujia umuntu ayiguze yivuga amajambo abiri iri mu migwi ibiri niko noyivuga bisa amashami abiri n'ahari imwe. Icyo bita liturujia mu bisanzwe ni amasakramentu, icyo ni cya mbere. Ikindi cyitwa liturujia ni ajya amashemezo y'Ekleziya. Mvuga amashemezo y'Ekleziya turayabona bimwe bita mu Gifaransa la liturgie des heures, bikumva amashemezo ku masaha buri saha yose Ekleziya mu isi hari ibisabisho biragirwa kumwe musanzwe bitera kugira ibigirwa kumwe. Murabona ko imisa intumwa ya misa yigwa kumwe siko nanjye amashemezo y'Ekleziya agirwa kumwe mu gitondo babigira kumwe kandi bose basoma igisoma kimwe nk'uko no mu mwuka ya misa hasoma igisoma kimwe mwumva bigirwa kumwe muvuga rero ngo umunsi liturujia mwumva ibintu bibiri amasakramentu n'ayo mashemezo nicyo byitwa liturujia siko murabitegera rero bakunze rero mutima mweranda rero abana Ekleziya muri liturujia y'amasakramentu birabuza mutegera kuko igihe cyose hariko haragirwa fate isakramentu tumenyereye Eucharistia sibyo mwabona umusiteri utarikaraheza ariko arasaba ko Yesu atakubwira ngo abana iwacu kuducungura kubera icyo kibera mu masakramentu kugira Yesu ate bambaza mutima mweranda bano kukiruka none bambaza mutima mweranda kugira isakramentu ryo gukomezwa muri mutima mweranda bifate Yesu amanuke gushira ubasha muri uwo muntu bisaba kwambaza mutima mweranda kugira icyari umukate gihinduke umubiri wa Kristo icyari umuvinyu gihinduke amaraso ya Kristo byose bica mu bubasha bwa mutima mweranda. Murumva rero ko mutima mweranda muri liturujia y'amasakramentu murumva ko ari we ahindura byose bishasha kugira ngo dushobore Yesu abandanye igikorwa cyo kuducungura muri iryo sakramentu byose bishoboka kubera ububasha bwa mutima
mutima mweranda akora muri eklezia mu gisabisho aho atubera mu ngoro. Turashobora kubizirikana neza mu ikete umutima Pawulo yandikiye abakristo b'i Roma mu kigabane cy'umunani ukaronka 26 na 27 biraboneka ngene umutima mweranda ateba akagira imirimo akaboroga yareka yadusengera, sibyo? Kuko iyo adusengeye wenyene bisigura wariko agira ibihuye n'ishaka ry'Imana, koresha iba yose. Nuvuga natwe iyo agize iyo miniho akadutakambira bica bigenda neza. Twebwe ngaha turabimenyere kandi na paruwasi kubera hariho abana kuwe muri mutima mweranda basanzwe baja muri ico gisabisho, aho bishika ubwenge bukazimira kubera muri ikete rya mbere Pawulo yandikiye abakristo b'i Korinto igabane ca 14 kano ka kabiri n'ibibandanya baravuga igihe mutima mweranda ari barikasenga nyamwumva batavuga ati bariko basengera mu ndimi mwavyumva bavuga yuko ubwenge bw'umuntu mu gifasha buga l'intelligence iciba stérile. Nubu ubwenge bwawe buba buriko burakora, nuvuga Imana uba winjiye muri mutima mweranda rwose ku buryo mutima mweranda akira kubera mu ngoro usigara uvuga indimi ururimi abantu batari barumva mugabo uri connecte gusa n'Imana. Mutima mweranda ubundi wareka uramenya ko ndeteba n'ibyo bwawe washaka bishitse ukabutabira ubwenge bukiri ku gihe uri kurigirisha burya umutima mweranda wareka gusengera kubera aga nico gihe niwagoroka siboroka nyine n'ibikuragira niwagoroka niwagiriye minihiyo niwagira iki hanyuma akagutakambira ku Mana niwazi ineza ibihuye n'ishaka ry'Imana. Turi kumwe kubera bafureka boroga akaniha mureka nawe kwicara karavuga mugo bica muri wewe mugo si uri kuravuga wowe ubona kwa connected directement n'Imana. Ubwenge bwawe bwapfuye nuvuga mugo y'utoba bwawe bugiye siko yego. Nawe rero turumva ko umutima mweranda atakambira mu muryango w'Imana, turumva umutima mweranda ko aba ari kumwe natwe kugira ngo wazi ishaka ry'Imana tumwambaze wenyine tuba turamwambaza. Kenshi muzoraba bikunda gushika basengera mu ndimi igihe bariko barambaza umutima mweranda, kenshi bikunda gushika nkwikiro Imana akunda kubibona, sibyo? Yahimbaho n'ingene imitima yacu imeze twari twiteguye neza acaza ati bisa ndaberekeje kwe jewe ndafite bigenda ku Mana bigaca bitubuka muri eklezia tukatuba tugatagatifuzwa tukaba beranda. Iki kirategereka. Hanyuma ubwa gatandatu nk'uko babitwereka mu bisanzwe biriko ndavuga biri mu ikatekisimu y'Eklezia Katolika ku nimero y'amajana 688 n'ibintu ndwi n'uburyo ndwi mutima mweranda arangurira ubutumwa kuri Eklezia Katolika. Murangabanya nibagiye kubivuga sibyo wanje uburyo bwa gatandatu ni mu ngabirano zidasanzwe mutima mweranda aronsa abari muri umuryango w'Imana. Ngo tugutera ayo majambo kumwe twabitegera twese muboni batako twese tuzi gutandukanya ico bita ingabirano ya mutima mweranda n'ingabire. Kwa tubitandukanya abatubitandukanya barimo ingabire mu Gifaransa n'ibyo bita le charisme. Muda
le charisme. Bon, mbere kungabirana kuko nuba tutabyumva twese ko abakeneye kuraba izo ngabirano bashobora kujya gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Isaya mu gihana cya 11 utanguye mu ntango barakwereka ko agashiti ka Yesu ariko kazova ko umutima mweranda hano bacatangura kudondagura uwo mutima mweranda atuzoronka kuri ako kabuto ka Yesu bavuze akabuto ka Yesu muca mwumva nde muca mwumva Yesu Kristo siko kubera bavuga mu buryo bw'umubiri ko akomoka kuri Dawudi aho rero muca mubona imbaraga ziruka neza ari ingabirano y'ubwitonzi n'ingabirano y'ubwenge, hakaba ingabirano y'ubuhanuzi n'ingabirano y'iki y'ubukomezi, hakaba ingabirano muri icyo gitabo iyo gusenga nayo turabona neza mugabo rufata ingabirano umuco twavuga ati ingabirano y'ubumenyi n'ingabirano y'ukubaha Imana. Eklezia Katolika rero yacishira ko iyindi iyo ya nyuma cy'igabano habiri urumva hariyo gusenga n'iyo kubaha Imana. Izo ngabirano rero z'umutima mweranda nizo nitwa les dons du Saint-Esprit. Izo rero aha twese nta n'umwe atatse bose, nta n'umwe atabatijwe ngaha, nta n'umwe atabatijwe. Uwabatijwe wese ko yemerewe gucungura twese, uwabatijwe wese izo ngabirano arazifise yazonse. Sivuga ngo ntashobora kudufutanya mugana dufise ziri muri wapi ko mu kigabane cya 11 muri Yeremiya bavuga bati nzoba umutima mushasha kandi ndawushyira hehe byose amategeko ndoyashyira itegeko rishaka ndoyishyira mu muzirikanyi wanyu. Uwaronse batisimu wese wakomeje muri mutima mweranda uwo wese afise izo ngabirano duhejeje kuvuga. Iyo ingabirano duhejeje gufata mutima mweranda. Izo rero ziri muri wewe, zigira akamaro cyane cyane wewe nk'umuntu atewe wenda gifise ndazikoresheje ziratuma mvamo bya mutima mweranda tubona mw'ikete ry'abakarati igabane cya 5 mugiye kukarongoka 19:22 gutyo murabona ibitari bya mutima mweranda n'ibyama bya mutima mweranda. Ivyo warashizo ngabirano kugira ubone ko utari kuradefutanya nuko umubona ko izo ngabirano ivyo vyamwa zoguhaye uzabibona. Ivyamwa byabona turabizi icambere urukundo rwo turaruka twese. Uwo muntu afite ngabirano kugira tumenye atakadefutanije aho tubona wose twomoramo urukundo abantu twakumva ejo muri Bikira Mariya sibyo. Hanyuma ufite n'izo ngabirano ikindi cyangwa tumubonamo ni umunyamahoro sibyo. Ikindi cyangwa tumubonamo nuko icyo gisoma kibivuga uwo muntu aba afise iki akanyamuneza kigeraguze abarimo ubukundani bienveillance sikunyo bivuga ubukundani abarimo kwigumya temperance abarimo kwigumya abarimo mu French no kwita maîtrise de soi abarimo ubugenda buhoro la douceur. Okay, ivyo bintu rero urashobora kutubwira ukita umutima mweranda ingabirano yaguhaye ingabirano ufite muri wewe ko
Ibyo rero mutima mweranda azitanga ku rugero abona wewe ushobora kuzibungabunga ukazitwara kandi ukazikoresha icyo zigenewe. Ibyo si izawe, urazironka mugabo si kwawe, urazituma atari kwawe. Zigira akamaro bose mu muryango w'Imana. Ni zimwe zigira akamaro bose mu muryango w'Imana. Ni rero cyangwa karisime imwe. Urukundo n'ingabirano. Nakubwira basaba ingabire karisime. None nakumwe mbere Petero amwe yaramukaye yicaye imbere y'isengero. Akavuga ati ndagutegetse mu izina rya Yesu haguruka. Nawe ugenda uhagurutse bose nawe utasiyo ngabire birakunda. Ngira ngo twese ko bishobora. Harimo abadufise batabizi bashobora kuticarika mugabo wewe ubanza kugira ibyo ngabirano kugira umutima mweranda kuma kuzuye uronka ibyo vyamwa niba munezereza cyane arashobora kuguha ingabire yogira akamaro abandi kubera abantu bashobora kwitwara. Mwanyumva gusabira abarwayi ni ingabire idasanzwe, si cyo kimwe n'ingabirano. Shaka mwere utenge umutima nkawe we. Bamwe barabatanga bakatubwira ati hari umuntu yaramugaye ukuboko none aramugurutse munyuma akacaca kugira muntu bavutse ni jewe. Waba uriko urabona Yesu ari ngaha, wewe nawe uriko uramubona. Iyo twese turayironka mukujya yose si iwe nugira ngo azatwereka ibyiza by'Imana. Turatanga gutegera icyo bita ingabire, turabitegera mwumva ko bidasa. Hariho ingabire rero bashaka ziramutana, hari ingabire usanga ifise ububasha bwinshi n'ingabire kuko twese turasa ingabire. Nk'umuntu w'akarorero yakirana neza, ubwiye iwe akataryoherwa agasasa neza akabitambara ku meza akakuganiriza neza akakubwira ati ndabuze Imana ukaryoherwa. Iyo ni ingabire, ni ingabire isanzwe benshi turazifise siko. Cyangwa umuntu ugasanga aretse ukuntu ahanuye mu muryango mwese muca mwumva k'iryo cyangwa ari ryo kwemerwa. Mwanyumva iyo ni ingabire. Iyo ni ingabire muga bisanzwe mugo nk'ibyo nariko ndavuga cyo kwigisha ku buryo budasanzwe twabose abigisha badasanzwe nka ba Jean Pierre n'abandi. Ijya ni ingabire twese turabishoboye. Ijya ni ingabire kandi Imana yabaha iyo ngabire ntuyikoreshe uri koronona kubera si iwawe, yayibaye kugira ngo izofashe ekleziya. Murumva katari iwawe mu bisanzwe ntabyo mbese musinto ngabire ngene kuko bitandukanye n'ingabirano. Hano akantu batandukanye, ingabire si kwawe, ingabirano ni kwawe, iri muri wowe sibyo. Birumvikana byose duhamagariwe kubyakira kubera munsi ingabirano tugufasha kugira uvemo ibyo vyamwa. Ibyo vyamwa nibyo bituma ushoboye iyo ngabirano niyo ngabire nibayiguha uzoshobora kwitwara. Kubera utari niyo ngabirano y'umutima mweranda, Imana iguha iyo ngabire uzoca wishima ku bandi. Jenda kweli kumwe barakutubwira ibya Musa nibaza ko twari kumwe babitubwira. Musa agiye igihe bamurengeye rwose yababaye yashapuye. Imana yamubwiye ati hamagara icyo gihugu canje ugisigurire ibyanje, ubabwire ko ushobora kubonera igitandara kikaguha amazi, hanyuma baheze baninahatse babone ko jewe ndi ninahatse. Bacabona amazi uyabwiye gusa bashatsa. Ngabo Musa yake ko Imana yari umushoboza bwinshi
karagaruka ku buntu kugira ngo Imana inahatswe acakangura ngo mwanyise mwebwe uwo mwami mwibwa ndaberekeje ko ushobora kubwira amatakazi mutagira imiti mu ruhwa acafata inkoni nikajyawita amazi aramakuza kubera yesu n'ubwishimo kuko Imana yigeraga kandi yamye mukunda yakomanye nawe arashatumene nawe ngira yesu yashaka gufata ndamaramara Imana cyeza kumva turero kubita acara yano kira kubita bibona kuza amaza kubona kuboneka nubwo ushaka kusingabire mugabo kubera yangabira na mutima mweranda yakeshi wawe utari kuyikoresha neza gabutera ubwishime n'ingabe ukayona mwafite bishoboka yego aho rero mutima mweranda muri eklesia muri ubwo buryo umwe wese nimwasoma mu ikete rya mbere umutima Paulo yandikira abakristo bikoreye ikibazo cya 12 mwashobora kugaragara ngo kigwi gushaka 12 gutyo namwe wanashaka na rimwe barababwira izo ngabire izo arizo ko zitandukanye ni nyinshi cyane ni nyinshi muraza gutunga izo arizo mugabo muzibungabunge neza hanyuma mugiye ku muhanuzi yowe ikibazo cya 3 barababwira ko izo ngabire n'izo ngabira bihakundo hakuba ngo mu mwaka ni n'umutamakazi n'umwana ibyo niko ndavuga urashobora kubironka ukutse urashobora kubironka uri kibondo gitoyi urashobora kubironka uri hagati na hagati urashobora kubironka uri umumama urashobora kubironka uri umupapa urashobora kubironka uri umwana mwaruka kumva muri Tanzania umwana w'imyaka 3 ariko asingabire yo gufita abantu mwabibonye afite n'amawatsapp nuvuga yowe aravuga ati abatama banyu bazoronka indoto bazogira ibi abatamakazi mibondo bazogira ibi nuvuga twese kubera iyi ngabire izi ngabire ni itunga rya eklesia umutima mweranda naho itunga rya eklesia naka kugira ngo bishobore gukunda yuko eklesia yubakwa kandi bose batunganirijwe ukabikora nabi cyangwa umusingabire ukayifutanya ntiyari kwawe yari yo gufasha umuryango w'Imana ubukoze nabi cyane kirumvikana kandi ntuzibigire ku bwawe nuwabigira ku bwawe uzokubita igitandara cy'uhagarariye mugore wabikora ubikora ku bubasha wabiguhaye byose bizogenda neza siyo winahata unahata uwaguhaye iyo ngabire birumvikana nugira ngo igihugu cy'Imana wa muryango w'Imana ushobore kuronka ibikenewe byose kugira ngo bose bamererwe neza ikinyarwanda cyumvikanye hanyuma ikigwi aricyo cya nyuma mu bimenyetso by'ubutumwa hamwe n'umamisiyonari mutima mweranda ariyerekana ikivema sinobisiteba ko abakeneye kubisoma neza baraja gusoma mu ikete rya 2 umutima Paulo yandikiye abakristo b'i Korinto ikigabane cya 5 mwahera ku karongo ka 11 murazima mwanazofatiraga mu butumwa dukora harimo abantu uravye ingene bitanga n'ingene bariko barafasha kubaka umuryango wa eklesia murabatangarira ntaburamutangarira wumvise n'ingene avuga n'ibintu bimwe ariko arabitunganya n'abantu bene bariko barahezagirwa kubera ariko arakoresha neza izo ngabire ziwe murashobora gutangara noye natwe duhamagariwe ko izo ngabire abantu bose botangarira Imana babonye nge tuko turangura ubutumwa tujejwe bifatiye kuri izo ngabire Imana yaduhaye ku buryo Imana ishobora kuninahaza kandi ijambo ry'Imana riravuga yuko ubuzorangura ubwo butumwa neza ku
turasoma ikete rya mbere yandikiye abakore kigabane cya 15 kugera ku kanwa ka 58 ntabwo uzomaramara. None rero dusaba Umukama adufashe izo ngabirano n'izo ngabire zidushware kugira umuryango ushobore kuroranirwa tugire Kristo. Beka Jawa
bukiro n'akanyamuneza